amahera leta niyubaka iryo barabara ahemba mu magistra neza cimanza amuheka ipma umuduga mwiza ducira imanza sayoguhereza ngo cooperative kugenda urime. Twashaka kwibutsa yuko aya mafaranga leta itoza abagenewe yuko akura Uburundi mu bukene. Twagira twibutse leta rero ko abarundi batozwa ry'amakori kugira ijya bije babahaye bashobore kurangura imigambi y'iterambere. Badusubire rero kwitiranya ivyo ritegeza gukora n'ubugiba yaronse ngo bavyitiranije n'abandi n'abikorera utwabo barafite bakora na leta irafise ivyo ijejwe. Urumva rero aya mafaranga atozwa nayo kugira ujya munyagi muto wese ashobore gutera imbere no kwiteza imbere. Hanyuma turabona neza yuko kuva mu 2020 leta yabakomeje kuvuga yuko ije kugwanya ubukene, umuntu wese aronke amafaranga, kugwanya inzara. Ivyo ni vyiza. Amabije ku mwaka amate ku mwaka aratogwa amafaranga leta ikoresha ku mwaka kuva mu 2020. Mugabo tukaba tuti ikintu tugenda tubura nuko tuvuga tuti none ko amafaranga aguma yiyongera ku mwaka yiyongera ubwo vy'ukuri ariko arafasha muri rya terambere twifuza. Nico rero twashaka kugarukako twibutsa na cane umushikiranganje w'ikigega ca leta kuko twahisemwo guca tumurungikira urwandiko ikete, twahisemwo kumwandikira ikete ryo kumwibutsa ibintu bitegeza gukogwa kugira amafaranga ya leta akoreshwe neza agira akamaro umunyagihugu, sugutoza gusa no kugira akamaro umunyagihugu. Icambere twagiye kubona niki nuko ati uravye mu 2021 ko mu 2021 gushika ubu mu 2026 mu 2021 amahera leta yakoresha yari ku miliyaridi 1,500,000. Mugabo tugeze mu 2026 ageze ku miliyaridi 7,000,000. Mwumva yigwije na kangahe gaye hafi gatanu. Nukuvuga ko bijiri kirigwiza hafi gatanu. None ku by'ukuri niko biriko birajana n'ibiterambere no koroherwa kw'abarundi ugwije inshuro zitanu ko hamwe umengo ibintu twabona umengo bisa n'ibitariko biratera imbere neza, ahandi ugasanga mbere bisa n'ibyasi ntanye nk'akarori nkurikije ivyegeranyo nyene vya leta vyo mu bushikiranganje bihega ca leta beribe n'ahandi si vyegeranyo vya parcelle ngira abarundi hari abashobora kuvyumvira gutyo. Dufate nk'ibiciro mu 2020 bijya barabira k'igipimo cyo kuntu ibiciro biba vyaraduze mu gihugu twari tukiri ku 8% cyo gipimo 8%, kandi 8% niryo fatiro no ku bihugu byo muri akarere. Mugabo tugeze mu 2026 tugeze mu 2026 gute tugeze mu 2026 inflation ugedwa y'ibiciro rigeze kuri 34, rimwe rigashikira 40% mu bihe bimwe by'umwaka. Yacitagura kuva ku 8 mu mwaka ukurikira kaja ku 10 na kangahe n'8 ku 20 na kangahe ku 30 na kangahe n'ubu 34. Kandi muri aka karere ibihugu byose biri munsi y'7% mu bijanye na inflation. Kwisi inflation mondiale n'ibyo bihugu bindi birimo irenza 3%, 2%, 3%. None Uburundi bwonyene buvamwo muri iyo difference yo kuduka ku biciro. Ikintu cambere cinjuza ubukene mu gihugu ni iduga ry'ibiciro. Mushobora ko iterambere riko rakwira mu gihugu ibiciro ko biraduka. None uwo muntu yahora apanga inzu ku 200,000 agaca yipanga 800,000 ariko aratera
wowe ugura ikiro c'umuceri ibihumbi bitatu bitereme bikaja kuri bitanu bitandatu uriko uratera imbere. Nawe ivyo biciro canke ingene umwimbu wiyongera, turavye muri izo indicateurs umwimbu ahanini mu Burundi womenga ngo umwimbu wongerezwa kwiyongera n'amaserivisi ibi vy'amabanke vy'amatelekomunikasiyo urudandazwa les services ivyo nivyo vyongereza ngo umwimbu donc PIB. Mugabo turabe bita secteur primaire irimwo uburimyi n'ubworozi ugasanga yiyongera iyo secteur tertiaire usanga yiyongera nka 4-5 mugasanga kwijana mugasanga secteur primaire imwe y'uburimyi n'ubworozi ni 1%. Muri 2025 ho yasubiye inyuma 0,2 yarasubiye inyuma secteur primaire. Production vivrière ibitegwa mbumbarugo ugasanga byongereye ubusa n'umunani kwijana. None ugacuraba uvuga ati amahera twashize mu mwavu bivya ministere de l'agriculture ngaha anyu tubona yiyongereye amahera aja mu mwavu n'amamiliyaridi n'amamiliyaridi amahera agiye mu cooperative ngo sange ngo abantu ngo barime angana gute yagiye. None iyo budget yongera gutyo umwimbo ntuva huri yo secteur primaire fano kurokira kandi mu secteur primaire nibeje abarundi 90 kwijana ni mubizi uri bino boro tari ya ruguru. None umva iyo budget yongera ukagenda ukasanga baba ngo ntuzeye kwinjiza ibintu byankenegwa byo kugwiza umwimbo n'ibitoro biragabanuka. Naratangaye kubona kuva mu 2022 na 3 na 4 muriza gushika muri 2025 berekana hano yuko ibitoro byinjira byagabanutse 37% kuri essence na gazoil 40%. None ayo mafaranga umuntu kumubwira uti ari kariyongera muri bije hakagabanuka ivyo nyumva ko natwe duheza ntidutahure barundi ngo tubira ko reserve do shangira kiraduga ibi vyankenerwa byaba mashira hamwe ya Braudi nibiki kugira bakora ibintu amabyeyi zinzoga nziza nibiki uko bibura ivyo binyobwa vyiza byaje nibiki nibwo abarundi benshi baca baja muri za nzoga nyimba ni ngubu saranga nyimba ni nubu ubuki busara bwaye bugaca buza kubikira amagara bivuga yuko umurundi wa kera yaranywa inzoga nyene nziza ihinguye mubwo murundi wubaja mu busara bwaye kubera iki ya nzoga ya Burundi tari kiraboneka canke kirazimba kubera vya bikoresho vyo kwinjira kumburisha namwe ryabibuze wagenda ukara muri ya madone nyene ugasanga bavuga ati les biens de production nizo zagabanutse ma importation donc les biens de production ya matière première byo gukora ibintu byo guhingura naryo terambere tuzoriho kamwe wa mwavu kucyo nyene naryo tuyironke imiti uryagerera ugiye ukaraba ibucegeranyo casohowe ni namashiga amateke jo bundi bagarutse ku bintu byinshi bavuga ati ibintu bihanze abarundi bagarutse ku bintu byinshi amabarabara ubutungane amatere scolaire idakwiye ibitoro amabiro y'amazona tubatswe amazi meza amatara n'ibiki byose haro nk'iyo zanguje amazi meza n'umugani mawopito zo mu mamoroge nta yari wahana ibintu byinshi kandi biko birahangisha impunzi abanyagihugu. We tutuvuga none uri kuraraba iyo bira ingene ikiradu utari tuje ku madeni mu bisanzwe muri East African ko bitwavuga bati igihugu nticorenza amadeni arenga 50% y'umwimbo wacu 50% du PIB mugabo tugiye muri za 2022 4 tuduga bija kuri 60% irenga 60% 59% 30 none iyo andetema ishikana 70 miliyari turiyandeta nguzo mu bari hamwe ntibahembwe muri bije ukazobona ngo imishahara yiyongerezwa bw'abari hamwe kuva ngo ntibahembwe ngo ntibarukuta abandi bakwiye
abaganga banyishara ntiduga ntigiriki nari tuko tuyadeta gute tundara niveau d'endettement ayigeze ubu muri budget none tuyadeta kubindi bari mushira ngandi bike gacahita nawe nazara aze gende ati iyo poids de la dette utari kurabona amélioration ege nibaze baratwumva wewe nk'umuntu uri kuramwira ngo leta yongereje budget ngo tuza kuri 7 miliyari mbwaka abona ukwiyunguruza ngene bimeze iyo budget acayitahura gute yumva kuri kurayongereza kugira ikora iki umurundi atanga ayo matax ari ega ayo matax bijya byose agenda arariha n'amatax ni ibintu bitumvikana tutegeza kwikubita gashi none iyi budget 7 miliyari igira ihindura iki turabiye akaro kuri iyo myaka duhera ko twarimwo hagira hahinduka iki hagira hahinduka iki niko turagira cyo twaje tumwandikira ikete tumubwiye tuti monsieur excellence monsieur le ministre des finances ibintu vya gouvernance budgetaire ngaha muri iki gihugu ni kibazo ayo mafaranga na ndabisubiyemwo ayo mafaranga na tuzora turagira ibihumbi 9 vy'amarundi n'ibiki gouvernance budgetaire ngana amafaranga ya leta tari karatungwa ngana akoreshwa bidahindutse umurundi nta karusho kandi nashobora kubona cyo gituma tubateye akamo guhindura no guhinduka wingena amafaranga itakoreshwa ivyo rero twagarutse ko tuyagira umushikiranganje w'itaka ca leta nibihe ndabice ku mayange bikuru ubwa mbere twamwibukije leta kugira ize gukora neza ibanza kumenya ikijejwe ntikore byose tuvutabona imenya igijejwe ibintu vyambire leta mu gihugu zose zijejwe babyita mission régalienne no kuvuga nibijanye intwaro administration umutekano n'ubutungane n'ibintu cyane en gouvernement itegeza kuba efficace iyo mission irayirara kwikaba efficace kuko n'ibihugu by'ibihugu by'iwacu tukiri ku ntwaro zabamwezi n'abantari rugamba ivyo bintu bitazusanga byari bihari kumbure kuri ntari rugamba ntiwaza kuvuga ngo leta ngo yubatse ibitaro ngo canye ngo leta yubatse amabarabara canke eka mugabo abarundi bakera kuri ntari rugamba administration yari hari mugere buna ngo abaganwa n'ibikibwa bya administration kuhari umutekano utegeza gukingirwa bakagwanya barumariza ubutungane amasentare n'ibiki byose baziko byari bihari baba mu mwamagirwa n'abagabo mbere baraza kwitura utungane tudirika ivyo rero nivyo leta ukwiye gushira ko inguvu zame hagaca kujya bijyaro vya service social amagara y'abantu indero n'ibiki ivyo navyereje bikurikira kuko imbere y'abantu mugabe by'amagara abantu n'indero ara limite n'abikora utwara ashobora kubijamo amagopito privé arashobora gushingwa amagopito mugabe ashobora ngo ubutungane ngo uzohereza mu privé est-ce qu'on va privatiser la justice est-ce qu'on privatizera la sécurité kugwanya defense la zaro zo privatiser igisoda cha leta ugi privatiza ubutungane ba magistrat wo privatiza ubutungane administration ya mustantere wo privatiza n'ababura bataye n'abandi tabiste mugabo hospital bisabikurikira mugabo hospital Tanganyika hospital umva ngo ni privé kira canke n'izindi amashuri abantu bareka amashuri yabikora utwabo uraritira bishiraho mugabo none ama university n'abanyeshuri biga ama university abikora utwabo hagasaza rero les infrastructures n'ibintu vy'amabarabara rero imiyaga kugira iterambere riboneke mu kubaho kw'abantu ivyo nivyo leta bubatse amabarabara internet irakwiye amatara arakwira mu gihugu amazi amatara zo ngo ni ingomero gusa installation ngene imeze ivyuma n'ibiki byose amazi meza bikaba preoccupation internet ivyo nivyo leta ibirazi shinga mbwa leta utangura nije nza kugura ibigori nije nza kugura ibintu aya Amahera hariya njanye mu cooperative sangwe nsanjanye hariya ivyo bibaho Amahera korone ngizo mission
nizo monsieur le ministre des finances. Leta niza kudandaza igura n'inigana n'abakomerisi igiriki iyo leta ibiri kirikashe inyuma y'inyungu z'abantu bashaka kwidandariza yiswe leta. Leta igiye mu bintu by'abikorera utwabiza kubisita si leta, ni inyungu z'abantu bikashije munsi ya leta bagiye ica kabiri nivyo nyene tuvuga ngo discipline budgetaire. Discipline budgetaire nuko amafaranga ya leta yuba. Discipline nukuvuga discipline nukuvuga novuga ngo iki donc rigueur discipline budgetaire ibintu nyene bimwe bikagira bikava bigahagarika iki kintu cyuko mengo amahera ya leta bashaka gufonda nibi ibyo leta ikora bishaka kufonda n'umugambi ibyo ntibibaho. Rero ushaka gufata amafaranga ya leta atangwa n'umunyagihugu wese mwikori yarushe ugiye kuyahereza amakoperative akumwa mu mugambi kuzobona umugambi ngo uri kura ya control bya ntibibaho. Abantu nibishure ngo 10 million ku mutumba abantu bajya cooperative irishinga yo nyene nabanyeneyo hanyuma ironde ya mahera ija mu makredi makopeke n'ibindi n'abandi si leta. Amahera ya leta si yaja kugurana abantu sayo kugurana abantu. Amahera ya leta niyo bakiryo barabara ahemba mu magistrat neza cimanza amuheka ipma umuduga mwiza ducira imanza sayo guhereza ngo cooperative kugenda urime. Oya cooperative irabanza kishinga hanyuma leta ikaza gufasha mu bintu bindi yo cooperative defisi. Rero cooperative irakeneye umwavu iri kirarima irakeneye amabarabara meza yo kudandaza ibyo yimbuye amasoko meza ndetse uko nyene bayigene bwa butungane buhana bayononeye amahera ibira ama mission menshi yadasiguritse kwamara ubwuru iki sta uvyanse mugabo urabigabanya ifaranga kwa tuti ifaranga hako twirwa ama mission ruguru tugira gute aja mu bikorane dusubira tugira gute bamwe baje hanze bidakiri iryo faranga turibunga bunge les activités festives tuzigabanye biza kuduhembera umuganga birihuta ibyo bintu tuzobiraba hanyuma rigueur ku kintu gikomewe gikeneye cyangwa ikintu gikenewe cyangwa ikintu bita discipline budgetaire rigueur kubaha ifaranga rya leta. Ndabisoga ifaranga rya leta siyo kugurana umuntu ucomengura mugabi muri budget ntabwo nigeze mbona ngo rambrusema y'amafaranga y'amakoperative sangwe baramburushije iyo rubrique ntayo ndabo narayirondeye batuti bazosubiza yangana gutya faranga disibiwa tuva umushanje w'ikega ca leta nyene ukumva ngo hari ikintu ngo kiri muri bijya byanagesa ngo ndetse ndagitinya kukivuga. Rigueur donc ibi bintu bya discipline byo tuzoguma tubigarukako. Hari ikintu bita projet hors budget ibi n'ibindi ni satani muvende kateba bihagarike. Wewe ushira kwa tutingo bije turayiteguye ngiyi ugategura ukazuba ngo harani ma projet yitwa kwa ya leta mwagwa tuzuza muri yo budget ngo biba bigenze bikunda n'umuntu aje akagira iyo ivari wasakabara tubara tutaho hantu haracabuze mu Bufaransa ukumva ngo amahera ya leta izokoresha gwaragiza ngo bwabwo haraye handi ngo atokora atari muri budget ngo muri Kenya ngo amahera stade ni igihugu mwango mukubaka ntiyaciye muri budget ya ngwane nangu ugiye kubaho nawe nyene ivyo nibikunda reka tuba hano nivyo nibikunda n'uje hagira evaluation cabona ati iriya ahike naho twuzana amafaranga hahantu yahike cyo ni cyo guhindura ikindi no gutunganya neza amatungo ya leta amazu ya leta amaterial ya leta kumenya hari amaekipiyo midugije mu makampanye yiribwiragira gute kandi bibujijwe amaza akabomaguri hagahera kononekara ntasi ibyo biza gutwara amahera ala longue leta kuko tusaba kurubaka ibindi usubiramwo vya bintu cyaza campus kuri ugasanga zarononekaye ugasanga yaropfuye naba ya matropicana kuri imbere sugi ukara ugasanga amabatima ya leta ugi ukara ugasanga karabaye ayo mizo ndege ziri ma Espagne kumva ngo ntuzi ngo ibipapuro biri abantuze ivyo rero ko biza gutwara amahera izi ntuze izi ayo usanga amahera leta ya investment yashize mu mashirame kanaka ma active
iki naco ni so référé au document national, no kuvuga yuko imigambi yandikwa niziraja muri budget. Wandika imigambi ntije muri budget hakaja yiyindi ikagira gute ifo harmonie nyimbari plan national de développement ujya mugambi w'imyaka 5 ushira mu ngiro vision ujya nawe ucubonekera muri inde lettre do cadrage bayita ngo liste des activités lettre do cadrage liste des activités phares par ministère pour l'exercice 2026-2027 liste des activités phares muri lettre do cadrage iyi liste je ndayisoma nkayibona igitangaza nuko urasanga harimo ama activity ari muri no liste mugabo wagenda ukaraba muri budget ntuyabonemo haba mu mahera azova hanze cyangwa amahera azobakoresha muri investissement sur ressources nationales ntambona ngo guteza ngikawa imivyaro y'amakawa ma province yose ugasanga ni miliyari zine ntagire na hamwe yibona mugabo ayibonye muri leta do cadrage cyangwa ugasanga ama montant ntibisa ugasanga ayo banditse ngaha muri monta si yari muri bidishaka n'ibindi turazije ibintu bikosogwe exécuter les extensions du réseau d'eau potable dans 18% du pays 6 milliards irenga ngabo kuyibone muri none harimo ibintu harmonie ayo ma projet mwasanga aranditswe ntarimwe nini arihi gira harmonie hamace tuja kuri ntuze kubijanye na ibijanye n'ama dépassement budgetaire n'ama ibintu byo kuba guha amahera nkoresha gutya ugacurenza yukoresha muri de ayo kuragira dépassement abarika twara uburyo ayandi ma projet yokozwe kandi ibyo by'ama dépassement musanga birimwo ibintu by'ubusuma ama improvisation canke iki ugasanga ama projet mwarahebwe ngo yanirija bakadepassa hanyuma ikindi baje kuri budget programme iyi budget programme igirwa n'ibintu bitatu ndabisubiremo ubushikiranganje bwose bwategeza ko bufite programme yabwo tuzi kandi bugashiraho umuntu yitwa ko ari responsable di programme bukaza kudusigurira mu myaka 3-4 ico buzoturangura ku mwaka no gaco tubwira ico buzorangura kandi no muri parlement kagenda bakamuha n'uburyo kandi akagira pouvoir d'ordonnateur nibigume kwa ministre des finances ibyo byama projet ngo ni des autres atumenye ibyenze ibizoko ati mushikiranganje w'amasoko ntangaguko shaka utubwire no mwaka ibyo turangura uravye priorité z'abanyagihugu tubarire ama projet na yawe uburyo n'ubu tuje ku kiviro turenge n'ibiko biraja mu nimba wanditse ati muri projet kanaka wanditse ati tuzubaka kugira nimba muri leta do cadrage ati tuzubaka iki niki ati activité par exemple réhabiliter et étendre les infrastructures du laboratoire vétérinaire de Gitega réhabiliter et étendre les infrastructures du laboratoire vétérinaire de Gitega umuri yari dinamajana 2 bino murado uri kugira ngo bitwe yuko ngo laboratoire vétérinaire Gitega ngo bayisubiremo bayigire neza akavyemanga abatwaza tukarabiyo rehabilitation kene yagenze Eruzo tubwira ngo muri yindi n'amajana 2 vyasohotse usange nta ni tafari ryagiyeko usange nta ni bati ryaguzwe duhamagara abarundi bose twaviza abanyagitega tuti banyagitega laboratoire vétérinaire yiwanyu bazoyisubiramo ku muri yindi n'amajana 2 mwame mugavye mubizi muraturabira yuko itafari riko riraja kuca ibyo riko barayikorako ikiba circuit abanyamesha makuru twese ministre yabivuze tujiyanuka amafaranga 1,200 ntazanyike utatanibuye none nje bishika kuri abari kubarubaka president yidogera sije bica bishika nahandi budget programme nico rero ikosoza kandi arabipublia publication ati programme ya ministère de l'agriculture ni mwirabe kuri site uyu mwaka bagacaje mu kampanye yo kwisigura mu ntara mu makomine amese makuru mukagenda bakabivuga tuti bazubaka iki nubu tuzotanta kubishira kuraba yuko iyo yavyanditse ngaha tuza kubibona realite hacakurikira ikindi bya programme tuza muri contrôle budgetaire ni byo kugwanya ubusuma none amafaranga ya leta udakarira ubusuma n'abanyonyezi amafaranga ya leta azokora ibyo yagenewe gute
uravye nk'amafaranga yasohotse ku mazone hakubakwa ajya ikubaka centre neseri karuzi bikagenda kurya abantu ntaguhanwa araba ngo barabogojwe gusa n'ibikira aba kuri ntahango je ngo umustanteri twubisa ariko biriko biravugwa n'ivyo aho rero nukuraba ivyo nukuraba kuko hari ibyaha bidahanwa kandi na code penal bihana n'itego rwanya gituri kunyuruza amatungo y'igihugu ibijanye n'amasoko ya leta atangwa muri kamwana wa mama bakahereza nk'abantu batabishoboye kubera ibyo basangiye haba mu masoko makuru mu bushikiranganje umuntu akazomva induru z'amasoko bari kuyikora nyene abizi neza bakamuryamira bakahereza uwundi kubera bagira abagabure kandi ari ibintu vyategezwe gukorerwa mu muco prise regarde ibyo bikoresho vya leta amahera atozwa adaciye mu mategeko tuza turabigarukako gutunga umurengero umuntu adasigura ivyo byose niki hanyuma no guhana ivyo nubwo byo butungane mugabo gashiraho nazijya nzego zikontrola ubugenzuzi bwa leta bakaronka inguvu cour des comptes karonka inguvu cour des comptes barayisubijeho ya misho juridictionnelle mugabo itegeko ryerekana ingene vyo kuko n'ingene vyo ja mu ngiro ntari hari abamagisa bategeza kuba abamagisa do carrière yose twumva tubisaba mugabo ntibiba bije bayiha bije 2 milliards nimba ariko 2 milliards ni kombe 2 milliards nef bije cour des comptes arayirorize wewe udahaye cour des comptes kugira ikinga ubwo busuma bayihaye 2 milliards tuwasa iya cour des comptes biza kurenza amafaranga ya kugira ikingi ayo makomine ayo ma entreprise tazana amabira muri cour des comptes kugira baya contrôler ukamengo nta cabaye suru nkwanye kubigarukako kamero transparency critère ni ibi byuko ama document 8 asabwa n'amakungu kugira zarasohoka abantu bamiri kubira ko gwakogwa suru Rwanda yasubira mugabo arazwi n'ama document 8 kuva ku ntegura amafaranga ite izokwesha gushika bagire rapport kandi bahebekanya gihugu hari n'ikindi abandi bagira ngatwe dufise 0 ahandi bagezeko kubanza kubaza abanyagihugu priorité budgetaire imbere uko leta iza gutegura integura amafaranga ikoresha ukabaza les débats citoyens umushikiranje w'Gatare kubera kudashira kuza hajya mu kwa kabiri mu kwa mbere uravye mukabaza ugira ati mbe mwe ibintu bihanze munatwushira imbere nibi basi ukabumviriza ugashira kumva reshwa uhagarara zibababaje koza gukosura